neza kigaragaza ku bahurikiye mu mugwi abuzukuru ba sogokuru turashoboye aho bari baramutse bahurira mu gisagara ca Bujumbura kuri uyu wa 16 ntwarante umwaka wa 2024 mu ntumbero yo kwipfurizanya umwaka mushasha wa 2024. Inyuma y'umunota umwe wa gacerere wo kwibuka umuhisi Perezida Petero Nkurunziza, uwurongoye umugwi abuzukuru ba sogokuru turashoboye Olivier Ndagijimana avuga ko uyo munsi wateguwe kugira biginane mu gusangirira hamwe. Ni mu ntumbero zo kwiginana, gushima, gusangira, kwifurizanya umwaka hagati yacu. Ni muri uyu ntumbero rero imbere yacu hari ibinyobwa, hariho n'abariko barafungura. Turashimye cyane kubw'abashitsi, turashimye no kubw'abasangwa kuko ni ibikorwa byacu kandi byankenerwa. Turaryohewe cyane. Rero bavuze abuzukuru ba sogokuru. Abuzukuru ba sogokuru ni abana b'igihugu, ni abana b'u Burundi, ni abana bakunda kandi bagendera munsi y'uburongozi bw'igihugu kirongowe na General Major Evariste Ndayishimiye. Nitwebwe rero twagiye hamwe turavuga duti ntitworekera ngaha, ndetse ntibyatanguye sogokuru wacu yapfuye, byatanguye urugo yacu yatanguye kuba akiri muzima, ariko yaje kwitwa no kugaragara kuvuga sogokuru wacu amaze gutaha. Rero twari twamyeho kuva itariki 15 z'ukwezi kwa 4 2020 twariko turakora, ariko kuva itariki 18 z'ukwezi kwa mbere 2019 groupe yitwa ibindi zina tubanza mu nyuma niko kurihindura. Kabaye kandi akaryo keza kubagize uyo mugwi ko kumenyana kuko bari bahahuriye bavuye mu ntara zitandukanye, hatibagiwe kandi kuganira ku buzima bw'uwo mugwi wabo.